mukundwa uri kurankurikira, nagomba ndakorera ijambo ngo arashoboye kukugirira uko yakumenyereje. Witege ko akugirira nk'uko yakumenyereje, nawe usabe. Aba bagiye gusaba umutware yari aserukiye ubwami bw'Abaroma, ntiyari umwami, yari umutware, yari umuguverineri araba ako gace. Ariko twe dufite Imana, umwami w'abami, uganza abaganza, yatumenyereje kutugirira neza. Uribuka ibyakugiriye, uribuka ibyagukoreye mu mwaka uheze, mu ndwi iheze, mu kwezi guheze, mu myaka 10 iheze. Uribuka ibyagukoreye utaramenya n'Imana, ukiri umwana mutoya. Uribuka ibyagukoreye ugikizwa, uribuka ibyagukoreye umaze kugendana nawe urugendo. Yarakumenyereje kugirira neza, n'ubu arasubira kugirira neza. Kubera iki? Kuko ni mwiza kandi agira neza. Ijambo ry'Imana henshi yatubwira ngo nimushime Uhoraho kuko ni mwiza kandi imbabazi ziwe z'amahoro ridashira. Zaburi ya 34:8, nimwumvirize ko mumenye yuko Uhoraho ari mwiza. Reka ndababwire, reka ndakubwire, witege ko asubira kugirira uko yakumenyereje. Aba baraduze batangwa gusaba, nawe uduge mu masengesho. Wari waracitse intege, wari warihebuye, usubire kuja imbere y'Imana, ugira amafungo, usome ijambo, uduze ukwizera kwawe, umuhimbaze, umushimire ibyo yagukoreye, maze umusabe. Ibuka ko bagiye gusaba ngo akabarekurira, ngo yama barekurira imbohe imwe mu minsi mikuru. Kumbure hari ico ugomba ko akugirira, hari ico ugomba ko agutabarako, akigukorere, akubohorere imboho yawe, akubohorere umuryango wawe, akubohorere business yawe yafunze, burse yawe, visa yawe, amashure yawe, igihimba c'umubiri cyo kiboshwe n'indwara kanaka. Wibuke ivyo zagukoreye. Uhoraho abagire neza nk'uko abamenyereje.